Reka ndabashimire kandi mbahe kaze mwese mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku mbonesha kure yanyu mukunda cane ya Isange TV. Ubundi ukurikira rero muri janino hatandukanye mu Burundi nk'abari mu ntara nka Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge, ndabahaye kaze mu makuru yacu. N'amakuru menshi cane rero, n'amakuru yo kuri uyu mugoroba, n'amakuru adushikiye, n'amakuru amasoko yacu atohoje ngaha mu Burundi. Mu Burundi ibyakomeye, urugamba rurabandanyije hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Abasoda b'u Burundi bamaze gukubitwa incuro, ubu ngubu bambutse basubiye mu Burundi mu kibira. Vyakomeye, abasoda b'u Rwanda bashitseyo, ndetse amakuru dufise mu masoko yacu atubariye ko abasoda batatu b'u Burundi bamaze kugandagurwa n'igisoda c'u Rwanda kuva cyagashika ngaho mu kibira. Mu makuru kandi arimo aravugwa ngaha mu Burundi, mu mugambwe CNDD FDD, induru ni zose byongeye vyayangaye nyuma yuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo ubuzima bwe buvuye kuri nosi cankwe amaze kwitaba Imana. Hari amakuru rero yashizwe ahagaragara na Hussein Rajabu, aho yatangaje ko umukenyezi wiwe ngo ariwe yoba yarahaye ishano Reveriyano Ndikuriyo. Amakuru atangaje ndetse ateye ishavu nuko umutambukanyi w'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD ariwe Reveriyano Ndikuriyo nyene, umutambukanyi we nawe amagara atifashe neza, kuri ubu ngo yoba yajanwe mu bitaro. Mu yandi makuru kandi ariko aravugwa ngaha mu Burundi nuko mu ntara ya Cibito, mu ntara ya Gitega, umugabo bivuga ko yagandaguye umukenyezi w'imyaka 28 ndetse ngo yabanje kumusambanya, nyuma yaho agaca amugandagura. Kuri ubu rero uwo mugabo yaciriwe urubanza rw'ikibirako ndetse afungwa umunyororo w'ubuzima bw'imisi yose, ndetse acibwa n'ihadabu y'imiliyoni 50 y'amafaranga y'amarundi. Namakuru menshi cyane rero, namakuru atangaje, namakuru ateye ishavu, namakuru adushikiye atangaje cyane gose amasoko yacu angaha mu Burundi adushikirije. Namakuru rero adushikirijwe muri aka kanya, nkuko rero amasoko yacu n'ubundi yakoze amatohoza mu Burundi. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo, ikiziga ciwe co camaze kuvanwa kuri uyu w'Imana mw'isengero maze kijanwa kuzikwa. Namakuru rero dushikirijwe muri aka kanya, gusa umutambukanyi wiwe nawe kuri ubu ngubu ameze nabi cane, bivuga ko ngo nawe yoba yarahawe ishano. Kuri ubu rero nawe yamaze kujanwa mu bitaro kugira ngo abashe kuraba niba ubuzima bwe bwavugwa cyangwa se nawe ari buze kuba yahasiga ubuzima, cyangwa se nawe ari buze gukurikira umugabo we. Amakuru rero n'ubundi dukesha amasoko yacu ngaha mu Burundi, tugarutse ku mutekano uko uhagaze mu Burundi, nyuma yuko rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye atangaje ko agomba kugaba ibitero ku Rwanda, ndetse akanatangaza ko agiye kongereza umutekano mu rwego rwo kurinda umutekano w'igihugu ciwe. Ubu rero urugamba rurabandanyije hagati y'igisoda c'u Rwanda ndetse n'igisoda c'u Burundi mw'ishamba kimeza ja Kibira. Amakuru dufise rero aratubarira ko abasoda b'u Rwanda bamaze gushikayo, ndetse kuri ubu nyene ngo abasoda batatu b'u Burundi bamaze kuhasiga agatwe. Tubandanije amakuru yacu rero n'ubundi kuyavugwa mu mugambwe CNDD FDD, Reveriyano Ndikuriyo yamaze gupfa. Ubu ngubu umurambo cyangwa se ikiziga ciwe cavanywe mw'isengero kumusabira imisa, nyuma yaho rero yaciye ajanwa akomaziko. Amakuru dufise rero mu masoko yacu ngaha mu Burundi yatohoje, yaganiriye na Hussein Rajabu, ababariye ko ngo umutambukanyi wiwe ariwe yoba ngo yarahaye ishano Reveriyano Ndikuriyo. Kuri ubu rero ishavu ririko riraniga mu mugambwe CNDD FDD, bariko barahigisha uruhindu umutambukanyi nyene wiwe ko nawe yoba agira agandagwe nyuma yuko akoreye ishano Reveriyano Ndikuriyo, nawe akaba bashaka ko ngo bagomba kumukurikiza nyene Reveriyano Ndikuriyo. N'amatohoza duhawe n'amasoko yacu ngaha mu Burundi atubariye ko nyene
Hussein Rajab nyuma yuko abonye ayo makuru ngo mu gihe abategetsi bakomakomeye mu Burundi banze gushira ahabona imvo n'imvano y'icyateye urupfu rwa Reveriyano Ndikuriyo, nyuma rero bakagomeza no guhisha ngo ko yoba yarapfuye bagomeza babesha mu ruyeri rukomeye. Hussein Rajab rero ashize ukuri ahabona atangaza ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD yoba yarahawe ishano n'umutambukanyi wiwe. Mu yandi makuru rero tureka tuyasozerere ku ntahe y'ukuba mu ntara ya Gitega rero umugabo ngo yagandaguye umukenyezi w'imyaka 28 ndetse ibyo akaba yabikoze nyuma yuko yaramaze kumusambanya. Nyuma rero uwo mugabo w'imyaka 25 yaciriwe umunyororo wo gupfungwa ubuzima bwa misi yose ndetse akazatanga n'indishi y'akababaro ingana n'imiliyoni 50 ndetse ngo sentare nkuru nyene y'igihugu ya Gitega akaba nyene ngo yariyo yagiriza imwagiriza kwica uwo mwigeme w'imyaka 28. Ibi rero ngo akaba yarabikoze nyuma yo kumusurashuza ku ngufu. Mu ntahe rero y'ikibirira ko yo kuri uyu wa kabiri Ruhuma 2025 iyo sentare yaciriye ico gihano umugabo w'imyaka 25 azwi ku mazina ya Hagabimana Edouard. Uyu rero ngo yaba muri quartier Magarama commune Gitega inyuma yaho yagiriwe n'icaha cyo gufata ku nguvu akongera no kwica umwigeme w'imyaka 28. Uyu mwigeme rero bivuga ko ngo aturuka nyene muri quartier Nyamugari. Amasoko rero yacu mu matohoza yakoze mu ntara ya Gitega nyene muri yo ntara Hagabimana Edouard yunganirwa n'abashingwa manza babiri akaba rero ngo yaburanye yemera icaha cyo kwica ariko ngo ahakana ko yafashe ku nguvu uwo mwigeme nyabuna ngo bari bavyumvikanye ko inyanduruko rero ngo y'urwo rupfu rw'uwo mwigeme Edouard yasiguriye sentare ko kwabaye ngo kudahuriza ku mafaranga bemeranije. Aho rero ngo Edouard yiyemereye ko ngo baryamanye amwemereye amafaranga 20,000 by'amafaranga y'amarundi ariko ngo bahejeje umwigeme amusaba umumiliyoni w'amafaranga y'amarundi. Edouard rero Hagabimana yisigura mu rukiko cyangwa se muri sentare yavuze ko nyene ngo atari yamushurashuje ahubwo bari bavyumvikanye ko. Muri uko rero ngo gushwana nkuko Edouard Hagabimana yakomeje abisigura ngo umwigeme ngo yafashe amafaranga ya Edouard nawe aca amunigisha yafashe amasoko yacu yatubariye ko nyene ngo uyu mwigeme yoba yarafashe amagara ya Edouard nawe nyene ngo ca amunigisha umushatsi umukenyezi wa Edouard Ngirente wa Edouard Hagabimana ngo yari yakuye ku mutwe w'umukenyezi wiwe ibizwe nka meshi mu ndimi z'igifaransa. Ukijanye rero nuko Edouard Hagabimana yataye impuzu za nyakwigendera mu kazu ka sugumwe ngo yireguye ko ngo yazinyegeje kugira umukenyezi wiwe ntabimenye. Amasoko yacu rero mu matohoza yakoze n'ubundi muri urwo rubanza rw'ikibirira ko mu ntara ya Gitega muri yo sentare nyene ngo umushikiriza manza we ntiyigeze anyurwa n'izo nsiguro za Edouard Hagabimana, aho nyene ngo yamwagirije ko ngo yahamagaye uwo mwigeme nkuko ngo yoba yagira amutume ikintu aca amukwegera mu nzu aramusambanya ngo yongera aramwica atako akuriza ikiziga hasi ngo akurura ikiziga cy'uwo mwigeme hasi aja kukinyegeza kandi kazu ngo kari mu rugo agenda guhamagara bene wabo kugira ngo bamufashe kugita ahavye amatohoza.
Amasoko yacu rero mu matohoza yakoze ngaha muri rubanza rw'ikibirirako ico umushikirizamanza akabona ko ngo yakoze icaha ndengakamere. Abashingwamanza ba Edouard bose basabye sentare guca inkoni ngufi ngo kuko uwakoze icaha acemera kandi ngo atabindi vyaha yari yarakoze. Sentare rero yashikirije kandi ko atarishe iryo hadabu ngo hazogurishwa parcelle ziwe zose zibiri, imwe ngo irimwo inzu n'iyindi itubatse. Amasoko yacu rero mu gukomeza kudutorakaniriza amakuru ngaho nyene muri urwo rubanza, sentare yamenyesheje kandi ko ngo izo ingingo ngo zijanye n'indishi ngo zitegerezwa kuja mu ngiro naho ngo yokunguruza. Ku ruhande rero rw'umuryango w'uwabuze wabo wari urindiranye igishika n'agashavu kenshi, ubutungane watashe ngo ushimishijwe n'ingingo sentare yafashe. Nayo rero abashingwamanza ba Edouard bo bamenyesheje kandi ko ngo biteguye kunguruza urubanza. Ngayo rero amakuru yariko aravugwa ngaha mu Burundi muri aya masaha y'umugoroba. Reka duzozerere ngaha amakuru yacu, tuzosubire mu gitondo ca kare ndabararikira ukungene ubuzima bw'umutandukanye kuza gukurikira nyene amakuru ajanye n'uburyo ubuzima bw'umutamukanye wa Reveriyano Ndikuriyo bumeze aho yajanwe mu bitaro. Turaza kubashikiriza ku buryo bw'idonido ndetse turaza no kubandanya tubabarire ukungene amakuru y'uburyo urugamba ruhagaze hagati y'u Burundi n'u Rwanda bimeze. Reka rero ndabashimire, mukomeze kugira ibihe byiza mwadukurikiraga muri Rwanda, mu Burundi nko mu ntara nka Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge, tutibagiye n'abari mu nzindi ntara zose zitandukanye zigize igihugu cacu c'u Burundi ndetse n'abari mu gihugu c'u Rwanda, abari muri Uganda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Mozambique ndetse no muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ari hakurya y'ibiyaga binini nk'abari muri Amerika, abari mu Buraya, abari muri Australia ndetse n'ahandi kw'isi hirya no mu makungu hatandukanye. Reka rero ndabashimire, nimukomeze kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubarinda, amakuru yacu nagasaga.